Bakunzi b'urubuga BM4 Plus aho muherereye hose ni mu nkundire ndabaramutse muri kino gitondo c'igenekerezo rya 8 ukwezi n'ukwindwi umwaka wa 2025 ndabaramukije ndabipfuriza ko mwororanirwa mwogira umugisha mu bikorwa byanyu byose. Reka anshimire cyane bimwe byimva mutima bamwe n'abandi badengeshanya kumabana natwe mu bikorwa byacu bya misi yose nkuko mwama mwabonye tubibashikiriza uri ababikora mu buryo bwo kuduha ivyumviro, abaduha amakuru dutanga, abaduhanura, eka ndetse namwebwe mwese mufata mu buryo bwanyu mukaduha kugira ngo dushobore kuma dukora tworohewe. Imana kabisa ibibahembere kandi ibibahezagirire. Reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro, nibaza ko kitaza kuba kinini cyane kubera ko ni kiganiro nje kuvuga kuri bimwe n'ibindi mu bisanzwe biriko birabera aha mu gihugu kibanyi ca Kongo, kubijanye n'intambara yatangujwe n'izinyeshamba za RDF, aho intambara igitangura abantu bose, ndavuga bose kabisa, kuko abashikiriza amakuru berekana ubwiza bw'izinyeshamba za RDF, berekana yuko zino nyeshamba novuga ko zije hano mu gihugu ca Kongo kugira ngo zishobore kubohoza abakongomani, zibahe umwidegemvyo. Bivuga yuko boba barabujijwe na President Chilombo Tshisekedi kuko bamwagiriza amabi menshi atandukanye ko ariko arakorera abene gihugu b'igihugu ca Kongo. So muri kano kanya rero inje hano muri studio kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi, kugira ngo nerekane cyangwa se mpuze intango y'imigwano y'izinyeshamba za M23 naho bigeze magingo aya, kugira ngo tumenye nimba mu by'ukuri zino nyeshamba za RDF zaje kubohoza abakongomani canke koko zaje kubaboha mu buryo novuga gwihishwa. Izi nyeshamba za RDF zinjira muri Kongo, intambara zatanguje, ibitangazamakuru byashikiriza inkuru kubwa zino ntambara byinshi byari byo mu gihugu cyo mu Rwanda. Ibindi bitangazamakuru byashobora gushikiriza amakuru kubwa zino ntambara n'amakuru byashikiriza biyahawe cyangwa se biyabuye ku bitangazamakuru byo mu Rwanda. Ibi niko byagenda, niko byari biri, ku buryo rero wasanga ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru ashikirizwa arayerekana ubwiza zino nyeshamba za RDF zitanafise, kuko n'ubwiza bazihera ku mbuga mugabo mu mikorere n'ivyiyumviro n'imigambi bafise ntabwo bwari ubwiza, kuko noneho muramaze kuvyibonera hamwe n'ahandi. Mu by'ukuri zino nyeshamba nta bwiza namba zifise, usibye ko ari abantu babi atani ciza na gito baronderera abakongomani, ni ukuvuga bari muri Kongo kubw'inyungu zabo bwite. Mwagiye mubona ibihetangabo bitari bike aho zino nyeshamba za RDF zamaze kwigarurira, ndavuga za Goma, za Sake, Minova, henshi. Bukavu ntihashiremwo kuko Bukavu ni hamwe ni kibanza kimwe mu bibanza vyatumye tumenya neza zino nyeshamba izarizo, tumenya neza ukuri kwari kwihishije muri zino nyeshamba, ukuri ibitangazamakuru byo mu Rwanda byanyegeza bitashima ko kuja ahabona. Iki kiganiro mu by'ukuri ndagikoze mbabaye cyane, mu by'ukuri ndababaye kuko naraye mbonye akavideo gateye ubwoba, akavideo bandungikiye, ndazi ko benshi mukurikirana BM4 muza mwarakabonye, n'akavideo k'umwana w'umukobwa afise imyaka 2 yafashwe ku nguvu na zino nyeshamba za RDF. N'akavideo katanguye kuja ku mbuga ku munsi wejo, sinzi yuko byabaye ku munsi wejo, ariko byo natanguye kukabona ku mbuga hwaniro zitandukanye kuva
ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri uri umuvyeyi wavyaye, nubwo utowe n'umuvyeyi, uri umuntu ufise ubuntu, uri umuntu utekereza, uri umuntu utarononekara nka zirya nyeshamba nyene. Ako ka video kabonye ufise umutima utagumye, ndahamya yuko wokora mosozi. Naka video gateye agahinda, mu by'ukuri kanababaje, ndetse novuga ko kanaherekejwe n'amajwi y'umuntu ariko asigura ivyabaye, nawe nyine urumva yuko yaratontuye. So nje muri studio rero kugira ngo dusangire duhana ivyiyumviro, ndabasaba duzegura muri commentaire ku bwa bino bikorwa bya zino nyeshamba. Abakongomani bakurikiye ubwije, abakongomani bariko baragurisha igihugu cabo, abakongomani muriko murahendwa, muhendeshwa, reka nabyite akamanyi k'umutima, kuko ajya amafaranga babaha si amafaranga azotuma uva mu bukene, si amafaranga azokumara ibyifuzo by'umubiri wawe, wapi. Nico gituma ndahise akamanyi k'umutima. Wowe uriko urahendeshwa kajya akamanyi k'umutima kugira ngo udandaze igihugu cyawe. Ubwo izisa nta mutwe go turiko turabona ibi bikorwa zironyeshamba za RDF ziriko zirakora, wowe ntavyo ubona, wewe ntavyo uriko uraraba. Ubwo urumva ko uri proud no kujya amafaranga aziranyeshamba kugira ngo abana banyu, abana bawe bafatwe ku nguvu nk'ujya mwana w'imyaka 2, kugira ngo bashikawe bafatwe ku nguvu, banyoko banyu bafatwe ku nguvu. Sinabakobwa gusa, ngira ngo muramaze imisi nuko murabona amavideo atandukanye aho imisore y'imikangara nkuko kwanje canka basumba canka bonsumba bien sûr ko bose bambitswe iminyororo, baboshwe, bagenda bamanitse amaboko hejuru, abandi babohewe inyuma nk'ibisuma, nk'abambuzi, bariko baratwagwa mu bibanza bitazwi. Bakongomani nimuce ubwenge, nimuce ubwenge kabisa, kuko ibintu biriko biraba mu gihugu canyu ni mwebwe mwenyene, ni mwebwe mugomba gufata iya mbere kugira mu vyiyamirize. Nimwaguma mureza amaboko muzoza kwikangura mwese mwagiye kuba abagurano bazijyanyeshamba. Ubwa mbere barababesha yuko bagomba babazanira ibyiza bitandukanye Cirombo atigeze abazanira. None nivyo muriko murabona, nivyo muriko murabona, bababesha yuko Cirombo ari umuntu mubi, Cirombo ariko arajya nukuvuga ariko ariba, ariko aranyuruza ubutunzi bw'abakongomani, niko bababesha. None Goma, Bukavu, Zasake, Minova n'ahandi zironyeshamba za RDF zimaze kwigarurira. Ibikorwa twovuga byiza by'iterambere bariko barakorera igihugu ca Kongo, bariko barakorera bwo buce murimwo nivyihe? Hari byo murabona? Igihe binjira twabona mwebwe abakongomani mubakomera amashi, wamuyomba karibu, abamama b'abakongomani abakobwa mukabasasira ibikwembe. Uyu munsi ni mwebwe muriko murakoma induru, mutaka abawazarendo ngo turabinginze muze mudukureko izi nyeshamba, kandi nimwe mwabahaye ikaze, nimwe mwabaha karibu. Hariho yindi video nabonye ejo iteye n'agahinda, video y'abagabo barenga 4, no ni benshi d'ailleurs, kuko barababoshe barababoha kabisa w'indege inyuma, hama ugasanga abagabo 10 bariko baricwa n'umugabo umwe. Ico kintu sinzi ko mugishire mu bwenge. Abagabo barenga 10 baboshwe. Iyo video abantu muri magroupe ya WhatsApp ya Bienfo nibaza ko irimwo, abo mutayewe nabo ndaza kwisubizamo kandi muyirabe. Wanashaka nige ujya mwana ndayifise, nabajya bagenda baboshwe bambitse imigufu nk'imbwa, sinzi nazo turazifise ndaza kuzibahereza. Abagabo barenga 10 barababoshe, hama haje umugabo umwe w'inyeshamba yi RDF
afashe urunuguguma agenda akubita mu mutwe, akubita mu mutwe, akubita mu mutwe. Abakongomani muri mubiki, murindiriye iki? Bigenda gute? Baboha abagabo 10, yego birashoboka. Abagabo 10 baboha, mwabibonye baboha. None mwebwe musigaye muriko murakora iki kugira ngo ntimubohwe? Muriko murakora iki mwebwe musigaye kugira ngo abana banyu bareke gufatwa ku nguvu, bashiki banyu banyoko bareke gusambanywa ku nguvu, batoyi banyu bareke gutwarwa mu mihari y'iterabwoba? Mubibona muriko murakora iki? Ni muve mu gacerere abakongomani. Igihe niki, ni mwibohore, mwikure mukagaye, mwikure mu gasuzuguro zino nyeshamba za RDF ziriko zirabashiramo. Nibaza yuko aho bigereye nta mukongomani w'umutima ashobora gusasira igikwembe zino nyeshamba za RDF. Ntabyo nibaza kabisa. Usivye b'abakongomani bibijuju, b'abakongomani babandi novuga bintambira kiza, atabyizigiro byo kubaho bafise, bakeneye kubaho uyu munsi. Nibo bonye nibaza yuko boshobora kubaho kwakira amafaranga yazijanye ishamba, nabo bari kurusha. So ni muvi ujimu mujibuntu, mureke kuguma mukomera amashi abawazarendo. Kubera iki mwebwe mutohambye abawazarendo? Kubera iki mwebwe mutofati ya mbere mugasanga abawazarendo? Ereka mureka gusanga abawazarendo, ni mureka gusanga zya shamba za RDF zibatwara ku nguvu. Muriko murabibona ubu nta mwidegembyo mufise. Abana bari ku mashuri babamariye mu kiroberi cyabo. Imisoro itagira akazi bahimariye mu kiroberi cyabo, n'abafise utwa bisumamwo babamariye mu kiroberi cyabo. Murindiriye iki? Ni muhagararire ubu wazarendo, mwiyite abapatriote. Ni mo abapatriote ro byukuri, mwikure ko akagaye, mwikure ko izo nyeshamba za RDF. Ni mwebwe mwazirereyeko, ni mwebwe mwazirereyeko. Birashoboka byose. Nimufate umwanzuro, muve mu gacerere, mubereke yuko ibikorwa byabo mwabihimbye, mutagikeneye gukorana nabo. So inyeshamba za RDF abantu benshi ntabwo bazi ingene zikora. Ni nk'imbeba, bakujya baguhuhwa, bakiza bakwereka yuko ari abantu beza, bakakwereka ko bagufise ko imigambi myiza, wanashaka mu ntango baranasakrifia ibyabo, bagakora ibikorwa bimukabona ko mu byukuri ari abantu beza. Mugabo imikorere yabo murayizi. Ngira ngo bakunze kubakira amateka yisubiriza. Amateka yisubiriza ni murabe byo bakoze mu Rwanda. Mu Rwanda bimeze gute? Abanyarwanda mwibaze ko bishimiye uburyo batwawe na zenyishamba za RDF negative. Wanashaka ndafise ama message atari make y'abanyarwanda bambwira bati nyamuneka dufashe utubwirira abawazarendo nimbonera kure na FDNB bakora ibishoboka birukana izo nyeshamba za RDF aho muri Kongo, bace babandanya baziro ngaha mu Rwanda. Ni kuko natwe tubayeho nabi. So none kubera iki mwebwe abakongomani mwumva yuko mwohereza ikaze zino nyeshamba za RDF muri Kongo iwanyu, magingo no mu Rwanda barushe ari abanyarwanda bagenzi babo, bananiwe no kubana nabo? Mwebwe muri bande kugira ngo muzoshobore kubana nabo? Nagomba ndabamenyeshe yuko uko muzoteba kwikura ko zino nyeshamba za RDF niko zizokomeza gushinga imizi. Uko muzokomeza kubana nabo niko bazokomeza kumunga abana banyu. Ejo muduza kwisanga abakongomani benshi bamaze kugira imico nk'iya zijanye ishamba nyine. Bizobahanga gushobora kubasubiza ku mwanya, kubera ko muri ko murabahereza igihe novuga kirekire cyo kwabura imico mibi kuri zijanye ishamba za RDF. Hariho umusesanguzi mugenzanje nako ndakurikirana ku munsi wejo,
ariko ubutumwa nk'ubu yawutumbereza ku Barundi n'Abatanzania, aho yavuga ngo Abarundi tugomba kuva mu gacerere, kujya Abanyarwanda bavuga ko batagomba ko intambara ibera iwabo izoja kubera hakurya ku birometero birenga 2,000. ngo niko n'Abarundi twagomba kumera. Ni kuko uyu munsi abakongomani bariko barabohwa nk'imbwa, bagatwagwa ku macuniro, ugasanga abagabo barenga 10-20 bariko barahondwa n'umuntu umwe. Umuntu umwe ugasanga ariko arica abantu barenga ico gitigiri. No mu Burundi ndazi ko byigeze kuba, sinje guhagarara ku mateka y'u Burundi, ndazi ko byigeze kuba aho wasanga umuntu umwe ariko arica abantu barenga 50 ari umwe. Ibi rero magingo yabikubira muri Kongo. So uwe yavuga ngo ibi biriko biraba muri Kongo, Abarundi tukayibona nk'inkuru tugatwenga, bamwe tukabitwenga tukabona ko umenga ni inkuru zidashobora kwa mu Burundi, ariko tudashoboye kubizibira muri Kongo no ngaha mu Burundi birashoboka. So reka nshimire nyene icubahiro son excellence Evariste Ndayishimiye, ushaka kumwite Neva kuko ni intwari, ni izina yemera, kubikorwa byiteka ariko arakora muri Kongo. Reka magaya muri Kongo niwe ngomba gushimira kabisa, kuko nimbonera kure, mu byukuri nimbonera kure kabisa, kuko yabibonye kera yuko target atari ukongo ahubwo ari Burundi. Buriya novuga ko abakongomani bariko baraba victime y'ubutwari bw'Abarundi. So Neva yarakoze ikintu gihambaye cyane gose, aho yafashe ingingo yuko ingabo z'u Burundi zikingira imbibe z'igihugu cy'u Burundi zihagaze muri Kongo, kubera yuko ariho umwansi yagomba gutera u Burundi, ariho yameneye nawe yarari. Ni igikorwa cyiteka kabisa yakoze, umurundi w'umutima tobura gushima. Hariho Abarundi babibona yuko umenga ibintu yakoze ntibikorwa, ntiyakagomba kubikora kujya. Mugabo ndabibutse yuko hariho Abarundi bafise, reka mvuga ivyiyumviro nk'ivy'abakongomani b'ibijuju bajya amafaranga y'umwansi bakemera kugurisha igihugu cyabo. Nabo Barundi barahari, kandi ndahamya yuko nabo hari abamaze kujya amafaranga y'umwansi, hari Abarundi bamaze kugugwa, ico ndacemera, ndagihamya kabisa bariho. So rero igikorwa son excellence yakoze mu by'ukuri ni igikorwa cyiteka cyo kurungika ingabo kuja kurindira umwansi hajya muri Kongo. So niyo mpamvu uyu munsi Abarundi turi ku ma microphone, tuje imbere y'amakamera tukavuga ibi, kuko iyaba ingabo zacu zitari muri Kongo, ndahamya yuko Abarundi benshi baba barataye igihugu, baba baromotse. Hananiza 2015 bahunze igihuha, nuvuga ci radio imwe canke zibiri. Imbuga ngurukana bumenye ntabwo zari bwashobore kuba nyinshi ngo zibe zotera ubwoba Abarundi babohunga. So ubu byari kugenda gute? Iyo nyene icubahiro atarusha ingabo muri Kongo, ngo natwe dushobore kuronka Kanyerigabo, tuje ku mbuga ngurukana bumenyi twiyamirize ayo mateshwa y'izonyesha mbaza RDF n'abambari bazo, twiyamirize ibinyoma by'ibitangazamakuru byaziranyesha mbaza RDF, dushobore gushira ukuri ahabona. Ndahamya yuko Abarundi batari bake magingo aya baba barahambije ziranyesha mbaza RDF. Yari yo ntumbero, intumbero ko ari uko batera ubwoba mu Barundi, hama bahunge baje muri za Mahama n'ahandi, hama bashobore kubafata babashire mu kiroberi cabo cyaziranyesha mbaza RDF, abaribo bashobora kuzana gutera u Burundi. Ariko Imana ishimwe, iciye muri son excellence Neva yabiboneye kure, acarungika ingabo mu gihugu ca Kongo baja guhanganira na ziranyeshamba muri Kongo. Natwe Abarundi Imana iraduhumura amaso, duca tuza dufata ama microphone, abandi tuje imbere y'amakamera dutangura gushira ukuri ahabona.
nta murundi numwe atazi yuko kijya kiroberi ca RDF kiriko kirahatana kirakora ibishoboka kugira ngo kize gutera Burundi giciye muri Uvira. Nta murundi atabizi. Ivyo babizi babimenye kubera ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo. Ivyo babimenye kubera twafasha ama mikrofone turasemerera. Ivyo babimenye kubera ibikorwa FDNB ibicishije mu gisata cyabo ciperereza bakoze bariko barakora. So niyo mpamvu rero natwe abarundi tutagomba kubona yuko ijya ntambara ya Kongo ari ya Kongo gusa. Ijya ntabwo ari intambara ya Kongo, ni intambara ikirobere ca RDF kiriko kirashaka gushira mu karere kose. Ni intambara y'akarere. Niyo mpamvu wewe murundi unyumviriza, nawe munyarwanda w'umutima unyumviriza, wewe mu Tanzania, mu Kongomani, mu Kenya, wewe muntu uziko uri mu karere k'ibiyaga bigari, ni intambara utagomba gufata minenegwe, kuko kuneza canke kunabi ushobora kwisanga washizwe muri rya ntambara utabizi. Niyo mpamvu rero gushigikira ubwije, gushigikira ikinyoma cazijyanyeshamba za RDF, nawe ubwawe uba wamaze gucika inyeshamba ya RDF. Reka rero dufashanye tushire ukuri ahabona, twerekane imigabo n'imigambi igayitse yazijyanyeshamba za RDF, abantu bose bamenye ibiriko biraba mu karere k'ibiyaga binini. Ni ntumbero imwe, ni n'igikorwa kimwe tuzoba dukoze kugira ngo dukize kano karere k'ibiyaga binini. Umwe wese agwana mu buryo ashoboye, abasirikare bafata inkoho, amabombe, indege bakarasana, abatangazamakuru tuja ku mikrofone, tuja ku makamera, tugashikiriza amakuru, nibwo buryo tugwanamwo. Abandi bose bafite uburyo bagwanamwo butandukanye. Akarona karyo kuko umuntu wese yumva yuko agomba kwisanga muri iyi ntambara y'akarere, kuneza canke kunabi, ubikunda canke ubyanke, uzosanga intambara wayinjiyemo. So reka rero ndabashimire mwebwe mwese mubanye nanje muri kino kiganiro. Nizere yuko mu masaha make yari imbere tuza kongera mu bindi biganiro, tuza kubashikiriza turi kumwe na journaliste. Reka nkomeze gusaba yuko Imana yo komeza kubahunda imigisha itandukanye, Imana yo komeza kubagirira neza, yiteho ivyanyu n'abanyu, mugira umunsi mwiza.